jewe nta masaha yo gusenga. Fanny Lavin akaba ari umupapa akaba n'umumama, ndafuhira ubujene. Je nk'ubu sinigeze mbona ubujene. Umunsi wa mbere wakira umwami Yesu Kristo byagenze gute? Umunsi wa mbere ndamwakira, jewe namwakiriye kenshi vraiment. Jewe kugira mvyare byarashitse nyene, byarashitse dari nkiri muto nyene, hama dakini by'abana. Umuje naho urumenya ko je ndagufuhira. Shalom shalom, nizera ko meze neza, muraguwe neza mwami wacu. Debaho mugisha kuri micro behind camera ni NC. Kamba nzinde bashimiye mwese mumaze kudukurikirana kuri Home Flavor TV. Ndose ko mubandanye mugira subscribe, gira mugenzi wawe, ongera mugenzi wiwe ko Home Flavor yabashwayemwo kandi twiteze byiza byinshi tuzokorana namwe, mwarahezagiwe cyane. No musi natebiteka ryo kuvugana na niyo muntu wa mbere aje muri gomba vugire kuri micro za jewe nkoresheje kuri micro za Home Flavor TV. Uno wundi ni Fanny Lavin. Fanny Lavin benshi baramuzi, mu mateka yandikishije arakunda kurira cyane. Ni umukinyi w'amafilme, ni umudamu akabice bigacika, yaratwaye ni First Cup. Aramaze kwandika amateka menshi cyane. Amateka ya mbere nababwiye kurira cyane. Ntatevye reka basindamu hakanya. Aramutse akunzi ba Home Flavor TV. Fanny sava? Sava. Meze neza. Meze neza. Abakunzi ba Home Flavor TV, Flavor ndakunda iryo jambo. Faveur. Mane tugiranye na faveur mu bintu byinshi cyo gituma ndabikunda. Ndabaramukije cyane, ndababwiye ko ndabakunda cyane. Twagiriwe ubona kugira dukunda nesha. Fanny uravuga neza cyane. Ndi umuntu wambe ndabikubwiye. Nibyo. Merci. Nabyo narinzi. Ni faveur. Okay, ni faveur twaje. Twashayimo. Fanny ku muntu atamuzi Fanny Lavin ninde? Yakuriye hehe? Fanny Lavin ni umurundi kazi yakuriye i Muramvya, yavukiye mu ntara ya Muramvya. Ni umukobwa wa kabiri mu bakobwa 8, kana turi abakobwa gusa. Fanny Lavin akaba ari umupapa akaba n'umumama. Fanny Lavin akaba ari umudandaza. Fanny Lavin akaba ari umukinyi w'amafilme, ariko ikiruta ivyo byose Fanny Lavin ni umwe mu bakunzwe na Yesu. Yavuze umwe mu bakunzwe na Yesu, ashatse kuvuga ko ari umukristo. Fanny, ndashaka kumenya umunsi wa mbere wakira umwami Yesu Kristo byagenze gute? Umunsi wa mbere ndamwakira, jewe namwakiriye kenshi vraiment. Kangahe? Jewe andika kareka nka 10. Urumva narumva nyine nakoranye umutima wo gukunda Imana, numva nkunda nyine Imana ukuntu kuburyo nakiriye Yesu. Ncumuye dimashi na chansubira nkamwakira. Umva nandi uko ncumuye gusa yabamvuyemo. Jewe namwakiriye kenshi gushika nyine igihe natahuwe, okay kumbe turagenda no turi kumwe. Okay. Ego. Ibyo rero bimenye cyane. Ibyo nabimenye mbeka mbona hari gari twumve hari nka 5. Umenye ko mugendana naho wocumura gute atigera kuvamo. Ego niho namenye yuko Yesu atigera bakure yacu, ubwo nitwe tumusiga tukagenda ako waguma haha. Ndavuga ati ndakurindiriye wowe ngwino usange gusa. Ego niki kintu wohanura umundi muntu ari we wese yari ameze nkawe wa kera. Fanny yacumura gacha donc yihutira kuja gusaba ikigongo Imana. Ego ibyo biraryoshye ni byiza de gusaba ikigongo Imana, ahubwo gusa gusubira kuja kwihana, gusubira kuja kwakira bwo Yesu. Ije nababwira nuko Yesu bamumizi bawamumizi ni tayari. Urumva gusa kimwe gusa ngo ubuntu buraguriye, ariko ntitugume mu byango kugira ubuntu bugwire. Waramwakiriye Yesu, mugendere kugira Yesu ari muri wo agaragare. Ntube wakirijwe gusa kwizina kwa kunene usanga byatugoye ukazumva ngo yeba bakizwa. Arumva Yesu ari muri wo uri kuramumara amazi. Menya kugendana wamwakiriye, menya kugendera muri we, menya yuko muri kumwe, kuko hariho demarche udashobora kugira uri kumwe n'umugabo wawe. Menya yuko hariho kudashobora kugenda Yesu yaramaze kwinjira muri wewe. Niye verse yagufashije ikirikira gufasha gushika n'uno mwanya? Idamfashije ni nyinshi vraiment. Ndavuga nk'iya mbere
hariho verse nkunda cyane iyo muri yobu yarankoreye cyane n'ibirankorera ivuga ngo kuko uzibagira mu mubabaro wawe uzowibuka nk'amazi yatemvye urumva cubandanya nawe sishaka kubabwira ko yana umurongo wanje iminsi yose yamabaye nca ndavyibuka mana waranzezeraniye hano urumva ego kandi nkakunda no muri zaburi kuko icumu ry'ubugabe ry'umunyakibi ritazokwama rishinzwe mu mugabane w'abagororotsi urumva nyine ko hari ibintu by'iwawe utegerezwa ko vyoba biriko satani nawe bigutwara gute tegerezwa ntibizoguma hiyo ntibizoguma kwa shitani haguruka wowe nyene ubinyange satani kuko ni ivyawe harya iyo uvyutse mu gatondo ni kihe kintu cambere utangura gukora ikintu cambere ntangura gukora nk'ivyuka kwanza jewe kenshi Imana irangira ubuntu nikangura nsanga ndiko ndaririmba cambanza mva nkaririmba iyo ndirimbo nkayiheza kenshi ca ndayiraba kuri YouTube naje kwiraba nkaca nsenga nkaca nja kuri WhatsApp gato harya wowe usenga kangahe ku munsi urafise amasaha senga ko canke iyo bishitse kumva wose ngo urasenga nyine jewe nta masaha yose yo gusenga numvise bije no muri bisi ndasenga n'ubu vyoza turi kumwe noca nsengera mu mutima nta masaha je sinsenga amasaha Okay, watubwiye ngo uri umumama kandi ukaba n'umupapa mu ncamake ni single mother w'abana bangahe w'abana benshi w'abana benshi debo naho yaraheze wanje nyadopte ubu nyine ucubona ncambu wawe Fanny watubwiye ngo uri papa kandi mama mbe ndashaka kumenya kugira ngo uvyare vyagenze gute wavyaye ukijijwe canke jewe kugira mvyare vyarashitse nyene vyarashitse dari nkiri muto nyene hama dakini ivy'abana nakinye ivy'abana sinari nkijijwe kuko iyo nari kuba nkijijwe sinari kubikora sinari gukora ivyo onye ibiki sinari kubikora kandi nyene ntararonka uburenganzira bw'abavyeyi na eglise nico gituma nukuri jewe ndakunda abajene cyane kandi kubakunda kwanje soko numva ndafuhira ubujene je nk'ubu sinigeze mbona ubujene urubona nyene numva umenga ndabufuhira kuko urumva naciye ntwari ndahageze ko mu mujene hageze ko niyumvira cyane kuri kazoza kugira nteriteka umuryango nteriteka igihugu canje hama nkaca ntwari ndumva ko ntibiryoshe umujene aho urumenya ko je ndagufuhira niba abantu umenga nitaye mu bintu by'iwawe uzumva bare ni kubera ko ndagufuhira kandi ndagufuhira kuko nagukunda umuntu ndakunda ntashobora kumufuhira ufise ifori tagatifu cyane okay warigize ubana n'umugabo ego hama après murahavana canke muracariko oya twaravanye twaratandukanye byarashitse turavana ega buriya ikintu kidafite imizi ntigikura naho cyo kwinanata ngo kigombe gikure gato fendo fekira kirumatu ego okay ni keke no hano umukobwa wese ari ngaha yabukije canke udakijijwe vyashitse aratwara inda ariko kandi nta vyizigiro vya kazoza afise ariho umutoya wanje mfise nawe yakunda kumbwira ngo ntiwiyemera ngo ureke ngo no vyashitse ivyagushikiye vyose rega uracari mwiza kandi uracari iki hari ivyo ushoboye gukora hari iki nanje nababwira ati nukuri ko biri kose nubona agadebo wamaze gutwara inda nyine wavye nyine hataragera naho wowe ufise uwo muhungu akwemera gute canke iki hari akantu wumva umenga urabuze mu bande urumva nyine umenga sinzi nyene ivyo bintu vyikuremwo wowe umuntu adasanzwe uko biri kose gusa arawe kutunganye n'Imana yawe nta kindi urona abandi batanavyaye ari ivyo wowe ushoboye gukora bo badashoboye kubera hariho ubuntu wowe ufise n'ubuntu buri ku mwana wawe rero wowe uri mwishi kubera ko wisuzugura ntiwisuzugure rabana n'Imana yawe urabe ko hariho ico uriko urakora muri societe gituma abandi bahinduka ntubabere intuze mbi akarorero kabi ngo bace bavuga ngo none bavyaye ngo hari ikindi yo kwigisha urumva urabe nyene ubere akarorero keza nkunda kuvuga mana fasha mbe icete gisomeka urabe icete gisomeka kuri bagenzi baba bakubona ibindi ntaco bitwaye reka kahise gategura kazoza je nk'ubu nk'iyo ntari kuvyara sinari kuba umukinyi wa filime jewe cyane mu gukina filime niyumvira cyane ku ma histoire yanje kuvyambaye ko nkumva nubiganira n'abandi kugira namba birinde namba ari vyambabaje bisohokamo
urumva iyo rero bitari kugenda ngo jese nayo kuba umukinnyi wa filime antuka ishobora kuba ariyo nzira Imana yabonye nyene biku oya siyo nzira Imana yashatse siyo nzira Imana yashatse ahubwo nyine narabiguyemo hama Imana iravuga ati kuko urukundo ndamukunda reka basi ndamucishirizemwo nyene kuko iyo ivyo yashakira byari ibindi vyiza cyane ya faveur okay kugira ngo utangure gukina amafilme wabitanguye ryari gukina filime nabitanguye 2018 ariko ndibuka kuva kera narakunda kwandika ndibuka ndi mu ishuri narandika nkandika indirimbo hama ndi mu rugo ndi umwana naho kenshi nabafise akakaramu nandika mugabo nkasa nk'uri kayandika filime mugabo nkayandika nk'igitabo mvuga ati aha iyi kaye niyo napfa urumva je nanye ntama nibaza nawe ko je ntazopfa ntasezeye gati hagiye hageze ko setanze cyuma muganga nk'umwana wanje ndamuhe iyo kaye ndamubwira ati uzogende ubyandikishe nyene hama ucibisohora navuga ati izo nkuru zanje nzogira zizosohoka narapfuwe cyo ndashima Imana yarangiriye ubuntu kubona ubu hari inkuru ziriko zirasohoka ndazibona kandi abantu ukuntu babikunda abantu ukuntu abantu mwese munyandikira none abantu ukuntu babikunze babipataje bakanyandikira bambwira ko bafashijwe Imana bahezagiye kuko narinzi ko inkuru ziri muri jewe zizosohoka narapfuwe ni kihe cyizero ufise kuri kazoza kuko tugerageje kuraba uri mu badamu ba mbere ngo nkoresha abadamu cyangwa umwigeme bariko babikora neza muri film ndibuka igihe kimwe twicaranye mu minsi ihera sinzi ko uvyibuka ucuvuga ngo yakabwira undi muntu w'umupapa nawe nyene akina amafilm aca mubwira ngo turakeneye ko filime mu gihugu cy'u Burundi igera ku rundi rugezo dukora ibintu abandi bantu batigera bakora ndavyibuka ndashaka kumenya ico uteguri ico wowe tubike muri kazoza canke ico wowe uri kurakora kugira ngo bijya bintu wifuza bigaragara jewe ivyo nifuza ni byinshi vraiment sinzi nuko nzona bimara ariko Imana ishimwe kuko n'abana baje n'abuzukuru ba umwuzukuru none bigenda uko icyo ndiko ndategura ubu ni ukwagura imikorere nkakorana n'abandi bo mu bindi bihugu nkakora icyambere cyari cyo gukorana nabo mu ntara hagati nabo turiko turakorana ndakeneye gukorana nabo mu bindi bihugu bitandukanye na Amerika bishobotse none ntivyoshoboka none muri Hollywood umviriza nta komezi hari kandi je ni kivugo cy'wanje ni breaking boundaries no limit nayari bedo congratulations urakunze kurira abantu bamenyereye Fanny Lavin Akina kandi nabivuze abakubonye na mosotsi kubera iki waciye mu bibazo byinshi cyane uri emotionnel cyane kubera iki jewe kumwe n'ibibazo kumwe n'iki ndi emotionnel gose niyo niyumvire ko ndagukunda cyane niyo yumvire urukundo rw'Imana ndarira niyumviriye umuntu nyene ko ndamukunda ndarira muga gusa nyine hariho n'ibintu tuba ducamwe ukavuga ati nabikubwiye ko ndiko ndakina kenshi nkina mu byo nabayemo hari gemba ndiko ndakina hama ako gasene kakaba kanyibutso umunsi kanaka aho rece ndagakina bien urabona ndagakina neza nkaca ndirasha umunsi wa mbere ugiye umunsi watwaye trophy muri CCF ni wowe umunsi wa mbere utwaye trophy yari rya mbere ngiye mu makompetisiyo nyine ndavuga ati harayiye wari uvyiteze ko ari uza kuba wa mbere oya ndavyo niteze gusa nyine nararanka avuga ati Mana nanongira wangani mugare ndakubarega Mana kandi waresi brage hariho n'umugenzi wanje nabibwiye Mana jewe nico gihe uri kuramfasha ndiko ndakora ibintu vyanje bikaja hanze nutayimpa hari gihe uza kuyihunda ataza gushinga intahe mugaje ukayima n'iki 10 ndagitanga kandi ntaye nzoyishika rero nutayimpa rero ni uza bubuze hiti biragoye mama sanga ndiko mvugisha amajambo y'ubusitani muga turi mwisi urumva ndagati maraje ukayinyima nta kundi mugabo nyine nta kundi kuko wambaje verse nkunda hari naye nibagenda yikunda cyane igihimbaye uhora uco sinicakora nibyo bizo bigumbaye mugabo uzabuze hiti jewe yo kugushigira intahe kandi nicico bijewe nzogitanga ndyohewe hari cyari mu gishasha kawe ibaze ndabana nawe tishana nje hiti ndayishaka kirayima ndagati wow haravuzwe amajambo menshi kandi ibyavuzwe n'ibyo wararitse
ndakeneye kumenya kubera ko ukunda kurira cyane. Ndi emotioneri ninumva nararyohewe ndavuga ati mana ko urabinkoreye urabikoze cyatarira yene ndaryoherwa ndarira ariko ngerego nyene niyumvira Imana ukuntu inkunda hari igihe nyene wiyumva urashobora kuba mu bihe ukiyumvira ati nukuri aho Imana ntinzi nambi ego iriho bazi kubera ko ndaryama sinzi kimvyura nawe uza kunkoma ariko mubizi je sindimo antuka muyumvirako reka cigukorera nk'ikintu kavuga ati abo kumura bize ko nanje nshaka kuryoherwa acaguha agasho kamwe ati ora ashurashuje mana yanje mu mafilme yose wakinye nihe filme uraba ukavuga ni ego vraiment anatanze message yo ya mbere ishitse urugendo reka urugendo ndayikunda urugendo ni nyene n'urugendo tu wayanditse uri he cyangwa wayumvire ko byari byatangiye gute kugira ngo yiyumvire urugendo ni imwe mu byo niyumvira kwandika kuva ico gihe kera ntazi uko nzo umukinyi mvuga ati mwana wanje azobitanga narapfuye urafise imipira ya timu yawe kandi nagerageje no kuraba mu bintu udandaza ngaha nawe ubonyemo kubera ko wemera kudandaza mbeho udandaza amafaranga ngaha none Adidas ko bazidandaza ndakubaza wowe uri kurandaba Adidas usanga uyitunze Puma usanga uyitunze Nike sigara Louis Vuitton inde kubera ko ivure muto kwambara twafa Nche gituma naenda udandaza kubera za Adidas ziri ku isoko zandika nkeneye kuzoja mu mahiganwa yabo mbabarira twemwe n'Imana imwe sha nuko urazi cyo kwizera nukuri basha Imana ikora icyo umuntu donc abarundi nibo bavuga ngo Imana ikora ifasha uyifashije mugasi uwo mugani je ndawukunda ko we ntacyo wofasha Imana mugabo Imana ifasha no kwizera tu ego uriyura iyo ugerageje kuraba Imana igerageje kuraba kumva ikintu uragishatse aravuga ni ujya n'umwana wanje reka ndakimukorere nanje kwanza congratulations thank you yumviriye cyane je no kwenda bisindoto yuko nzogira igihe kimwe magaze irimo ibirato vya twafa masakoshi ya twafa ibintu byose vya twafa gusa agi ushaka kugushora cyangwa ushaka kurondera umupira wa twafa yoronderera he yorondera muri magaze wanje cyangwa kanyandikira hari nka muri Le Parisien numero 147 ego cyangwa ka telefone etage ya gatatu cyangwa ka telefona ari hose ndawumusa nimero zabo zironka gute nimero za telefone mukama inimero ya telefone yorondera ngo ubure kuri page yanje ya Facebook ziriko nimugenda muzirondera abantu bose bazishaka tuyitege iki muri no misi gishaje muri no misi gishashe kihari hariho filme ndiko ndakora yego kandi ego yitwa gute oya we coming soon iratengeye ego Fanny niki kintu cyagufashije mu gihe wari uri mu bibazo kintu cyamfashije ni bwabo nago ya favere nyene yo kuba ndi umunyamahoro to nta kindi kuko najari gihe nyene muranibaza ati mana kubera iki ntasaze kubera iki mbega nashobora kuryama atari uko nidroze kubera iki gasanga nyene ni favere nube ucuti ufitane wowe na Abel Nduwayo ni umukinyi mugenzi wanje turakinana umenga na filme yego ifilme yiwe ya mbere nije twayikinanye nanje twarakina ego n'umukinyi nta kindi muhuriyeko ni n'umubanyi tubana hafi ndakunze kubona ushira ko abavyeyi babiri sinzi ko no mwita umu prophet cyangwa ko no mwita umu pasteur cyangwa no kumwita apotre Simon urukaca yandika ko ngo papa na mama donc abashize ko umugore wiwe na Simon nibo bavyeyi bakuvyaye cyane oya abavyeyi banje bimwe uvuze abavyeyi bimwe mushatse kuvuga gute babasha navuga gute donc navuga kuba naritoye jewe byaciye muri bo byaciye mu masengesho yabo ndabakunda kandi ndabubaha cyane nsengeye cyane baramba hafi cyane nukuri n'abavyeyi gose umbona jewe uku menye ko bo bambonye wowe udashobora no kumenya cyane nawe wamenye utomana yambo ariko baransengera bakamba hafi kubera ndavamwo jewe uzi ko jina filme ubwa mbere nagombe ndanayihebe cyo ndamubarira nyene daddy major ndabwa filme ngombe ndayihebe nyene kubera numva umenga ukinye filme ntivyo kudakukitwa nyene aca barati nahubwo muhamagara wawe ni filme ati ahubwo ugomba ukore ico gihe nari nakora mu matimu yabo ndetse nabwagire timu yanje ubu ugomba ukore kandi ku giti ciwawe uvyizeye ukaba ndagusengera aje ati okay kuba Imana yavyemeye
burya rero nico rero kirimo mu byo murabwira Imana muri competition mana nambare wamamagaye bigaragara atari wowe nawe none nari amagaye ntakundi bose hama ico gihe ndagira ndatoye izina ndamubwira amana warambara ati kora Imana iri kumwe nawe gushika no rero bubaho bavyeyi yego cyane ndashaka kumenya umuntu ushaka filme zawe zirondera ku rubuga ngurukana bumenyi he je filme danje ashobora kuzikura kuri YouTube yanje Fanny Lavin Official ariko rero kubera ko nkorana n'abantu benshi azirondera ku ma YouTube menshi hariho izo nakiniye kuri Gateka Films kuri Irondo TV kuri ni nyinshi ahantu henshi ahantu henshi ariko iyi wanje YouTube wanje gusa ni Fanny Lavin Official ariko naho handi hose bagenda baragira bazirondera eko ndagushimiye kwanza reka maze mfata kanya ko kugushimira kanya keza waduhaye nongera ndaguha akanya kugira ngo ugira akajambo bwi abakunzi ba Home Flavor TV n'abakunzi ba Fanny Lavin urakoze cyane nanje hewe umugana avuze amajambo menshi we n'ubuntu je sinahora mvuga nukuri ko Imana je sinahora karahiye urumva je sinahora mvuga breve mvuze nk'amajambo menshi navuga nk'atatu nkaca ninumira sinasubira kuvuga ugasanga bisi ibintu byinshi muri jewe ugasanga ndababaye ukuntu sindonko ariko ubusigaye ndimvuzisha amana eka no mu muryango wacu turi imvuzi kuko iyo kugira ngo wakire umwami Yesu Kristo tegeza kuvuga uratura ibintu by'imvuzi ntibibacanganye ni by'iwacu mu muryango wacu niko tubiga urumva je nivyo ndabishimira Imana no kuri kubona mvuga ndabishimira Imana kandi cyane rero icyo nabwira abakunzi ba Home Flavor n'abakunzi banje ndabwiye ko ndabakunda vraiment ndabakunda ariko sindabakunda gusumba uko Imana yabakunze icyo gituma mubanze mwakire Yesu mukundana je ni mutamukunda yega nanje ntimuzonkunda ntibikunda ntivyokunda mukunde kuko asanzwe bakunda hama ndanye mupartaja ibiganiro byacu impanuro nziza twabaye muzigendere mbi nazo muduhanure mu bugwaneza ntimudutuke bagenzi tuba twarushe hari gihe biducanga ariko turabana ndagushimira amen kandagushimira urakoze cyane nshimira namwebwe mwese mukuru dukurikirana kuri Home Flavor TV Deborah Mugisha behind camera ni Ruze NZ follow me on Instagram Facebook Twitter Deborah Mugisha hose don't forget no followinga Home Flavor TV kuri YouTube wandika Home Flavor TV kandi ukacugira subscribe YouTube naibabwiye Instagram na Twitter na Facebook page zacu wandika Home Flavor TV du followinga guys murabe muronke bishasha byo muri Home Flavor ndabakunda kandi ndabuba bye bye